Gisha barakunda kuncokoza ngo ndiko ndavuga ngo mvuga nk'umuntu asibira mukana abana bakaca banitakira kiratu ikoza mu nyuma riramenyekana n'ivyo vya basket hose na Alvin yari kuba petit homme Fabelove yari kubi yindi sanse ngo Fabelove wari kubi yindi sanse gusa nashize ko imito kugira n'umwana akivuga acavuga ndabira Fabelove ni petit kubigora ukareba tuyibawe cyane ngoro batuyibahoro bakarira gose oya boje kwera urana je mbana n'aba petit frère gusa rero nta bavyeyi mufise muri ba Siren Vibes TV Niozi irakoze kuri micro nko mumenyereye kenshi mkunze kuhambona nkunze kubarondera abantu bafite amatara atandukanye abaririmbyi abatamvyi abacapa umuntu wese azi ko afite talent ndamumenye nka kandondera ndamumenyekanisha mu mubone abatamuzi canke mumenye amatara ari mu gihugu uyu munsi rero ndi kumwe n'umwe mu ba designer bakiri bato bo mu gisagara ca Bujumbura novuga ko aracari muto ariko akora design kana zikora neza afahamu ko nabibonye canke ko ndabibona reka bazikora ashaka kudusigurira ukuntu zikorwa hari n'igihe wasanga hari ibintu bigoye cyane ariko umuntu abonye nk'ifoto ya cover canke akabona nka video bakoze babibazanye n'imenya ibintu vyoroshe aho gasanga ibintu vyabatwaye uburyo bwinshi canke vyabatwaye umwanya munini reka tuganire rero atubwire kazi kabo ukuntu kameze nawe ubona ukuntu ameze amakuru yawe ni fresh kabisa amazina yawe ivuge je batumire abakunzi sorry nambwiye ngo ndareka batumire ngo bivuge amazina ivuge akibazo mbo je nitwa Justin ndarigendera niyo mazina abavyeyi bampaye mugabo nanje murabona ko nkuze narihaye yandi nitwa Kinda niko abantu banyita n'ibikorwa byanje mbo usanga nanditse ko Justin Kinda mbere wanashima bosi ibikorwa gusa ngira karanga muntu niyo sigaje guhindura ibindi byose nabihinduye ubundi byose witwa Justin Kinda kandi bisiguriye mbo Kinda musana n'amazina yanje n'amazina abiri ndarigendere n'irindi zina bakunda kumpamagara kera nkiri umwana itubwire tugyumve bo ndaza kurivunagura bo nizina mugabo baca bagira kiki nyene mugabo iyo kiki hasi cyo byavuye yaciye mfata iyo ki shirako niyo ndacyaba Kinda none amfuka igizina rya kera aho asukuru kubwira kuri tubwira umva kuri proud ya tubwira indero kuri abindi zina nawe bo igituma nase no kurivuga ni kubera usanga bo iryo zina okay bo musanze kera je na nkina basket kera nkina umwana rero abantu bari bamaye akazina ka KIRAYA niko ubwiye umva uvuze KIRAYA abantu bose umuntu wese acamenya kabisa mugabo ubu nyene kubera umva sinoguma nkura nitwa KIRAYA kamera bo afite umwana umuntu wese amuhashije no bivanye n'impamvu kubera iki bakwita KIRAYA bo muza kera nciga 5e primaire rero aho kumwene twaba hafi y'ishure rero impande yacu papa yarafise resto rero mva abigisha barakunda kuncokoza ngo ndiko ndavuga ngo mvuga nk'umuntu asibira mukana abana bakaca banitakira kiratu ikoza mu nyuma riramenyekana n'ivyo vya basket hose ushobora umusore kuri KIRAYA gushika naho uza kurikuramwo irindi zina umugore arikunda iryo zina rya KIRAYA arikunda mugabo urumva sino kubera imyaka kiragenda nitwo ariko urazi ko iyo uza gukura witwa KIRAYA ko wari gusanga abaye umustar hafi kabisa gusa abantu bose banzi kuri KIRAYA na Kinda bararizi kandi barabizi ko ariho narikuya Kinda ukora akazi ka jana gukora akazi ka design ariko avuta design sangiri n'ibintu byinshi birimwo ukora design imeze gute boje unzu kagira design umva gusa dukora graphic design musanze graphic design ibintu harimo ibintu byinshi muzobona mbona ama format dukunda kubona ama banniere roll up ibiki ama branding z'imodoka n'ama design asanzwe rero ama poster cover kwa umva ikintu cyose carte de visite
kiri muri iyo graphic design rero umva ivyo byose nivyo nkora ya bon just nice kuzi ari gihe nyene umuntu yumva ikintu nta atabisiguro cyangwa atabyigishije ugasanga ariko aragitiranya nice ko byose biri muri design of effects hama ivyo byose uratwibikora bo entre temps musanze abantu benshi banzi bakura ry'amakava y'abaririmbyi kubera ariyo nkunda gupostinga sana mugabo usanze fise ahandi hantu nkora nyene dukora design dukorana n'ama entreprise menshi urumva ivyo namba ni ibintu dukora nyene sikuvuga ngo ni ibintu tumaze gukora byinshi kandi n'ubu tugikora mva ndaze kubikora ya hama waravyize ningabirana Imana yaguhaye canke waravyize muri secondaire canke sinzi université ou bien sinzi yavyigishwe kora karigihe umwana asanga yize ibintu mu isite mu bagenzi gasanga nta nubwo umutwe mwanya munini yavyigiye bo nawe urabizi ko ngaha mu Burundi nibaza ko bo no muri informatique ivyo bintu bya graphic design nibaza ko atabirimo bo ngaha mu Burundi nyene turagerageza kwiga umva nyene ufise umwete uko biri kose ntushobora kubura ahantu wiga umva YouTube irahari uri umwana aciye ubwenge mbo nka jewe personnellement twatanguye kera twiga gukora ifoto nyene bisanzwe ntitwari tuzi ko ngo ushobora gukora ngo poster canke iki ukora ifoto wikura kuri ahe plan ukishira ku yindi abo dutera dukura nyene turabona ko bakora design muri izo logiciel zacu ya gushika ubu gusa uba wararavye vraiment materiel menshi kubera twe nk'ahantu twahora tuba mbona abantu babikora sinkini Bujumbura n'abantu babikora kabisa yahaye mu cibitoke ca Rugombo mu cibitoke ca Rugombo ibaze umwana niwe wakuriye kugira ngo wiyumvire gukora ibintu nk'ibinye uri hari yanye uzaje gute bo je afite naronse inspiration y'umuntu yigeze kuza muhira afise ordinateur kubera twe nta niyo twari dufise ya rero narabaye interesse cyane kungene yashaka gukora ifoto akikura mu kibanza akishira mu kindi kibanza nko muri state we hehe urumva ikibanza kiba gisamaye za foto tumwe twatubona za foto jo umuntu hagaze hejuru kuri etage canke yabaye superman canke yabaye flash nizo za kwinteresse canke za guteye ingufu ya zijya rero narazibona nkavuga ati foko nanje nzoza ndakora ziya foto yaguso umuntu naciye ndamuprofita yene nivyo twara tuja muri Sibere aboro mwirise mugani twari tuzi gukoresha imashini gose gusa yaciye anyigisha mu minsi 3 yamaze muhira acara twara imashini yiwe mu nyuma daronkundi mujama n'izi mashini dutangura kwivurira twarakunda na internet kuri amatito ya komsa urumva ko mengane n'ibintu wize kuva kera kuvukira umwana ushashika Bujumbura cha biraduga uronka abandi bajema musangiye ngira ngo amatana cha bigenda gute zakuze gute mbo maze gushika hino kubera vraiment naje nga twimutse ngayi Bujumbura sinovuga ko nari ndabizi mugabo ico gihe kubera je ari eglise imwe sengeramo umva aho hantu rero umupastor waho niyo yaciye abona ibintu ariko ndabafasha bica biba ngombwa ko yonsaba nze kuba ngaho kuri eglise hajya muri GNM mu Ngagara muri 10 kandi bitanga mu Buyapani mu Bakoreya ajya mbo canja kubayo niga nivyo nkabafasha nyene mu nyuma mbo gusa nyene nahajya nabikora mugasi nasubiva abandi niyo ngorane nari Ufise ya nta mwanya twaronka aho gusubiva abandi twaturi mu bintu byinshi subiye muhira rero nagiye ndasubiva abandi ndabona ko nkeneye kwiga nyene n'ubu nyene canguma ndabira ku bandi ndaba amatutorial menshi ya en fait n'ikindi kintu cyatumye menyekana gose c'est vrai warakoze ama video hari video nabonye ya Tita ariko kore wayikoze ya Prezi 36 haro n'iyindi wenye ndagufiringa Prezi ariko hari cover wakoze muri imisi yateje induru yateje akavuyo mu gisagara ca Bujumbura ni cover Alvin Smith ateruye Fabelove ngo petit homme ngo ni wayikoze nivyo yani je nayikoze wayikoze gute en fait igya kovani bavuze ko mwayivye kandi en plus ni copy iri 100% copy kuri ko yakoze copy iri 100%
bo meme na silent vibes niyo yabivuze twarabivuze kubera ko twarabonye ko hari bakoze cover ya Alvin twubona ko hariho n'iyindi twabonye plus yari kwakundi nyene n'impuzu byose tutu mbo ikintu nga dutegeza kumenya muri izi game z'abastar sivyo uriko urakora couverture y'indirimbo mbo wibaza kuri titre y'indirimbo kuko indirimbo ntayo ubuzi kumwe nemeze ya rero mu kwibaza ku ndirimbo utegeza gukora ikintu kiri graphic kiboneka sivyo ku buryo umuntu atasomye titre acayiba nk'ijya Fabelove master ukibona umukarateka bonaho ntazikara mu master kandi si mbuga yari yambaye ceinture no aribwara nico rero twibazako rero Alvin Smith akimbwira dukore couverture bakubera niwe dusanzwe dukorana sana umva yaciye abo nibaza n'igizina katari bwaritore mugabo nyene sinza kubivuga ko byinshi gusa mu nyuma nyene yaratoye izina acararimbwiye acambwira ati twite Petit Tome Fabelove acambwira ati ndaguhe ifoto canamubwira ati oya ahubwo je ndafise ide bo iyo ide mugabo nibaza ko ntazoyikoresha n'ubundi kashaka ndayivuga hari igisomwa kiri muri primaire namba risengimana citwa harimo ibintu bya Petit Tome uko gihuhuza ibintu nk'ivyo rero kubera ico gihe nari ngaha mugabo hari mu madishotere ntashe nyene rero ico gitabo sinari kukironka narondeye internet nimba narondeye nabi narabuze kabisa ca ndabimubwira ko ndayibuze kubera nawe yavuze dukoresha ijya image kabisa ndayimanipire ijya nyene mugabo rero ca ndayibura ca ndamubwira ati none nta kuntu notaha tukabirondera ngo irihuta acampa ijya foto akima ijya foto kubera turayizi twese ritoma ijya nta muntu n'umwe atayizi akima je nanje naramushigikiye kandi kameme nkuko mwabivuga ni copy mbona arabona ko ifoto zisa mugaje igituma mvuga ko atari copy ni kubera yuko design turitiza amafoto y'abantu aba artist ni nkuko no kwitiza foto ya Ozi nayimusavye mugabo kubera ari umurundi mugabo wo hanze arinze ayishira kuri internet foto je nkayitora ahashishaka kuyimusa ko kuri internet la protege ibintu tubitora nimba ashaka kuyitora narayitije kujya Fabelove yitize master ujya ntibazinanye ya ndayitiza gusa ikintu catangaje abantu petete ijyamitwe gusa iyo ndayikoresha ijya foto kujya byari bisanzwe en fait c'est vrai abirashika uga copy ikintu mugabo en fait uko copy 100% niho haba habiri kibazo na genre nta ka modification nabonye nuko Alvin ho yari yambaye amarori anita amarori yari kandi yari yasamye beze yari yasamye aho guri yari yari yasamye niyo modification mbona nyene hari ariko sino ibindi ni nyene mwaratoye muratereka aya nitwate arana wanashima umva bijya je nakoze bijya bitanohaye mwaya munini cyo ni cambere kandi ca kabiri nuko design ntizisa bobo ni photo so kuvuga ngo ni bari bafise design bo ijya filme ya Little Man abantu bose barayizi ijya ni photo irimwo muri ijya filme sivyo nari tiji photo ni nkuko nari kuyizana yose nkaca ndayikorera ko design nkijya nkayishira muri ijya background ya rouge kujya mwabibonye nkayikora kandi nta ngorane vraiment byari guteza kubera iki ni tiji photo nkuko abandi bazitiza sivyo gusa ingorane yaje kubera nacinza na Alvin ndamwitirira izo foto na Fabelove ivyo navyo gituma nabivuze mbo iyo ndanayikora gutya ni giki cari kwemeza yuko Fabelove ari we Petit Tome na Alvin yari kuba Petit Tome Fabelove yari kuba iyindi sasa ngo Fabelove ya wari kuba iyindi sasa gusa nashize ko imito kugira n'umwana kivuga acavuga ndabira Fabelove ni Petit Tome ya ibintu kandi ivyo biremewe kweri ivyo biremewe kabisa kuko ni couverture y'indirimbo naho je nkora design nta copy je nkora kabisa ni usanzwe gukora ama cover ya Alvin Smith ya nije ndakora menshi nije maze kuyakora usanzwe uri umufana wiwe mbo icambere ntushobora kureka kuba umufana w'umubosi wawe ya cyane cyane no uretse ko by'ububosi wanze bishire ku ruhande uretse ko umukora amakava oya usanzwe uri umufana wiwe Jean kuri apo yiwe kuntu ameze men je ndakwemera bonda
oya bo kurapa arabapa cyo kimwe n'abandi barabigira muga Alvin ari inike utunakora utugenegene yene ndadukunda yene amastati yiwe interviews yiwe urumva yene ucusanga birangiwe urazi ko muhira bumvise ko Alvin yakoze interview wallahi nibajya umva pitigura mega gira dusha muri modime Alvin ngo yakoze yaramaze kuhandikisha izina muhira kabisa ukuri wabona yandikishije izina mu biki genre gukora ama interview genre kujya akunda kuvuga ibintu by'abakobwa yandikishije izina mu kurapa yandikishije izina mu gusa neza mu kwambara yandikishije izina mu ki amen mu kwambara arambara neza bo n'ivy'inkumi urabizi ko ari byo byiwiwe ama Alvin nawe aravyivugira arakunda inkumi kabisa hama ikindi naco Alvin arazi kuririmba gusa ni kubera nyene rimwe na rimwe ahora aririmba style nyene umva agomba kwigana nkuko yabivuze style americain sinzi uko yabisiguye following abafaransa n'abanyamerika urumva kubera rero ataririmba cyo kimwe n'aba Fabelove na Ufise ucumenga ntazi kuririmba mugabo Alvin arabizi kandi ashatse arandika neza kabisa reka tugore kuri design yawe kugira umuntu umukorere nka cover canke ngo urakora since nabonye zikora urazikora hama uzikora video yose ukora ama video hama uzikora kuri angahe genre ari nka cover canke ari nka video biciro bimeze gute oya ni inbox kabisa na wambeshi hari umuntu ushobora kuba bakora abasani bahora barondera abantu bakorera amafoto canke bakorera ama cover akaba batazi ngo babikoresha hehe nyene kugira umuntu hazo kuronda yayatekanije amafaranga ndagutyaye mane nane wewe uza gukoresha cover boy cambere uraza amafaranga kandi ububizi ko nosivyo bintu giye gukoresha si gusa nagomba ndababwire yuko jewe manager kwera na je baramfasha sivyo kandi ndiga sivyo ndaciga haya hano niga bamfasha nyene urumva ni nkuko nanje ndafasha niyo mpamvu nashaka kuvuga ati kwinkorera ko niyi ndashobora kugukorera ku buntu canke wowe kamamake bivana no kungene naje nifuze kwera twese baradufasha rero kwera badufasha natwe turafasha abandi mu byo tuba aho tugeza juste reka ndagusezere rero Vale nibaza ko abantu bashaka gukoresha amakava cyangwa ama video bakurondere kuri page yawe ya Facebook na Instagram ufise Instagram and Facebook page ni Stepping Forward Design and Photography hanyuma IG nayo ni Justin Kinda 257 ya Justin Kinda 257 numero de telefone numero de telefone nayo WhatsApp yaba message isanzwe cyangwa call ni 76 58 80 74 ahorasha hanyuma ibindi vyose nimero zivuge mu Kirundi hari abantu baraba yice no batazi igifaransa okay nimero ya telefone ni mu Kirundi yava bica okay 76 58 58 80 ya Kuri Kirundi kigoye Kirundi kiragoda gusugora buzo buratubabarira reka ndagushimira cyane juste ndabashimiye nanje kabisa kuba mwanyumviriye ko nabanje kandi bonne chance ribaza ko uracari muto ubandanye biga ntuzobihebe ejo tuzobona usigaye ugeze kuri level z'abantu ngene bakomakomeye merci beaucoup kabisa mbuga avaye kugenda je ndafise ibi petit frère biramukunda ozingira ndabibwire rero ariyo man twe muira iwacu bose barafise ibyo bakora petit frère wanje ni mu producteur ubwo asikafisa hanakora producer ukurikira atamba amafro nibatakubona namubona mwisi ukurikira wundi umuhererezi wacu niwe rero nkurikirana sana akora graphic design n'amavideo nanye n'umuhererezi wacu rero ndabataje sana kandi mane bajya babiri banyuma mwige kwishuri kabisa nimuze murangora ndabibasaba arabakugora mane nukuri ishinga gutamba no gukora ama design nukuri sindabivugiye nga mane gusa nta mwaka wo gutaka bisa kwishuri sinze suye kubivuga kubigora ukereba tuyibawe cyane
guhora batubahora bakarira gose oya mbo je kwera urana je mbana n'aba petit frère gusa rero si nta bavyeyi mufise muri ba bo abavyeyi turabafise mere dusemere papa na dufise mugabo mva turibana nyene tumya rero sindabakarira ahubwo twe mba urugo rwacu kandi agwita urugo rwacu nubwo akarorero kabisa gusa nyene basishana no kubareka amaze gukubita mu makaranya akanga umva ndamwereka nyene umutinya kubera urumva muri iyi mondo uti umwereka umujigo turamuha igiti jinya ya umujinya ese ndamukuye uramwereka ibintu kumwe na bimeze ishuri akamaro karyo mba apare y'ishuri n'ibindi ategereza kwiga kubera urabona uko utovuga ngo ndiko ndiga ku ishuri gusa ya fo kubwira n'ibindi bintu uri kuriga kandi ubishiramo umwete ujye ushiramo no ku ishuri ya rero ndabereka ya kwamusanye noneho barabibona naje twese twabitangura ari gufina mugabo akabona urazanye 2000 muhira ya nawe arabibona kabisa je numva umunsi nzokorera ikiganiro muri wanyu n'abafarsere ngira bararenze umunsi nzobakoranye bose ko bavuze ni batatu ni bane umunsi nzobakoranye umwe n'umutambi ndakora design undi akora graphic design undi akora umwe n'umuproducteur undi akora graphic design n'amavideo hamundi undi aratamba mwavyumvise tuzokora concert muri wawe na video nakoze yaratambye mwararenze kabisa napo gusa aracara umwana niyo ca nyene yibaza ko ari yana amaze gushika akeneye kwiga byinshi gose kabisa aracara mu debita ya reka ntaco babwire ko umunsi umwe nzoza kubaramutse tugakora ikiganiro mwose bazobwira ati mwese ategura ikintu ku mpano yiwe akora ibyo ashoboye avyereka abantu sivyo nako abantu baravyumvise bazokindira ko baraba abana bakora ibintu n'abafarsere kabisa muramwumva uzazoza kabisa reka ndagushimira cyane Juste asante sana kabisa namwe ya reka nshimira ngo bakunze bose Silent Vibes nizere ko ibiganiro byacu mu bikunda kandi mu gihe ukunda ibiganiro byacu gerageza gukora ama partage canke ama shares canke mu kirundi kubisangiza abandi bagenzi bawe ariko ntimuze muri bagira gushaka ama likes hajya kada kaboro ku kada kantu kagatoke paranzi yaduko no oya nyuma muga agenda ama mbo munkeneye cyane kenshi mu misi y'akazi musanga muri Ingoma Soft Center ni muri Ville Avenue de Mange nimero hajya ngo ni nimero aha ni kombe sinzi bo gusa niho entreprise yacu ikora mvuge ko dukora sa niho muzonsanga sawa nibaza katari mwavyumvise ushaka kumufasha kugira ngo ashobore kuronka amafaranga uduze impano yiwe muze gukoresha ibintu ngahanya nabanyakora ama invitation ibintu by'aba mariage vyiki byose mba indese bijanye na graphic design muze kubikorera nga so guys merci beaucoup ushaka na gukoresha ama publicité y'ibintu bya ukora turondere tukandikire kuri nimero yacu cyangwa utandikire kuri Instagram cyangwa kuri Facebook page hama utubwire ukuntu tuvugane tugufashe kumenyekanisha ibintu byawe abantu bamenye ibyo ukora niba ari ibyo ucuruza niba ari ibyo ukora ukeneye ko abantu bamenya turondere tugufashe ngene kubigira publicité ndetse ku bintu bimeze so guys ndabakunda gose bye ariko mugume muri abako tabigani twase kubwira ngo mugume muri update muri ibiganiro bigishushe sivyo none je vous aime bye bye musiga ama commentaire yanyu Siren Vibes TV.